itwara z'akamenyero ifite 35 kandida nimero 3 muri maïso présidentielle ya 2020. Navuye muri Canada août de l'année passée pour préparer les élections de 2027. Naho navuye muri Canada umwaka uheze kubera nze kwitegurira amatora yo mu 2027. Abanyinshi nisunze ingingo ya 4 y'ibwirizwa shingiro nshaka kuzana ubwami kandi kwarukana ubwami kuzana ubwami bushasha kw'isi yose uhere mu Burundi no kw'isi yose. No muri biba byanditswe muri Izayi 2 mu wa 4 na 22 mu wa 4 no muri Luka 11:31 ubwami bw'Imana buze uhere mu Burundi no kw'isi yose. Ijambo ry'Imana ryitwa Bibiliya rishaka amahoro kw'isi yose. Imana yazi mu ijuru kw'isi no haza amahoro. Rishaka amahoro kw'isi yose. Para mu Burundi gusa, si mu Burundi gusa, kw'isi yose. Ijambo ry'Imana ryitwa Bibiliya. Kandi asoma byaje cyane gusa ndasenga. Ndemera Imana bya byose. Yama ijuru n'isi. Ibyo kandi bisaboneka. Ndemera Yesu. Comme très philosophe et très prophète. Je nshaka amahoro kw'isi yose ahere mu Burundi akw'isi yose. Je nshaka rero ubwa mbere amahoro tangwe ahere mu Burundi kw'isi yose. Amuko nshaka kwigenza ijambo ry'Imana. Bibiliya rero nkunda kuri muri biranditse yuko haranditse ivyo navuze yuko igihugu c'Imana n'isi yose si Israel muramuvyumva musenga yuko Israel ariko cabaye muri akunda mwese ubuzira bwa Isaya ya 2 kuje bari Isaya ya 2 nani ni misi wa 2 Yezu yakiza abamuga abagwaye ingwa zose nani shaka kukiza isi yose ingwano shaka ingwano zihere kw'isi Isaya abayahudi ntibase kwitwa cyangwa abarabuta kwitwe ubundi kwitwe kundi kwitwe bose yagira umasindiko ibigwa blende ibigwa karash bihere ibigwa masoro bireke tugure amasuka yo gutereza imbere igihugu burimi ibigugwa indege z'ingwano bitwara abantu amajo mafu n'amamana aho twara abasara kugwana batware ibiharage n'ibitoki n'ibijumba ibiharage ibyo biri hose tembe amazutu aramu polisi no mu gisirikare bihere bikoresho mu mwanya w'ubene gihugu ubanye n'amahanga bihere isi yose ibe igihugu kimwe ni twinteresa bafasha cyane abakuru twatanga mu butunzi bwa mbere ivyatakara mu ngwano bigume mu banyagihugu apana mu bundi gusa bw'isi yose. Intwaro zitatu iya mbere amatora nk'amatora mu Burundi ntawe usa kwiba abari mu matora barimu abagabo batora abaganga abaveterineri batora abaveterineri abadamu bakatora abadandaza abubatsi batora abubatsi bazinanye atangwe uwundi n'amafaranga y'igihugu cotanze mu matora areka gutangwa mwene hatogwa aba uwa asigwa amavuta vyatse muri Luka 11:31 mukaba mwemera Yesu yavuye Nazareti yarazubweye cyane muzosome muri Luka 11:31 aravuga yuko umwamikazi wo mu manuko yava muri Afrika kaja kwa Salomo kwiga ubwenge tugeze kandi yabuta Samariya ntihabivuga ko umucamanza mukuru Rodidin hageze cyane hageze gose icyo namenye mu 2020 nari muri Kongo ndarakuntu hameze ndakora impego ne 3 Uburundi rwa Kongo ndabonetse tumwe cyandavayo
mu gutaha numva umwami wacu Yesu yatwikebanuye asubiye i Burundi aturorereyo nca ndashika ndasoma cane Bible, ndasoma Bibiliya, ndasenga, niho natanguye kuvyumva. Umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri komisiyo medikale polisi ku matora y'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri, ico kibazo baratubajije basanga Salomo Babarira Ferdinand Kazima Angela bose bari batanu. Ico kibazo baratubajije uje ko ndi muganga nkaba nigisha kuri universite muri medicine ndokitiza hehe, aho vyona bakuzi bakwemera nizo kwitoza, aho n'abakuzi ubuhinga bwawe ubumenyi bwawe n'ukuri kwawe nizo kwitoza. Nico gituma nshaka umuntu wese yitoza aho bamuzi aho bamwemera. No ku mutumba abantu batari muri quartier batari mukuru wa quartier bucaye mutumba rero batari mukuru w'umutumba, abakuru w'umutumba ari batora musanteri bamusanteri batoye directeur pays asubirira ministère de l'intérieur n'usubira kuri OIM Organisation Internationale de la Migration. Okay, abarimyi batore chef de service muri commune, umukuru w'akazi muri commune, abakuru w'akazi batore userukira igihugu mu burimyi, asubirira umushikiranganji w'uburimyi n'ubworozi, bazotera umushikiranganji bisi yose, nshaka leta y'isi yose isubiriye Burundi, mpere mu Burundi ndikorera uruvugiro ndohamvugira ndi mukuru w'Uburundi, nja muri bone igihugu kimwe gafatana tugamara kw'isi yose. Nzanye ishasha ayo mafaranga atakara muri la extérieure, haya ambasade y'Uburundi mu Bufaransa ntiyumvirizwa kuvizwa ambasade y'Ubufaransa mu Burundi. Uburusiya ambasade y'Uburundi mu Burusiya ntiyumvirizwa kuvizwa mu Burusiya mu Burundi. Donc ndeka izo mission diplomatique zikavaho kubera zitanga ikora ryinshi ryo guhemba abambassadeur batumirizwa. Ikawa ishoka i Buraya kaza ari marundi shaka aje ari amadolari ushobora ikintu cyose i Buraya kiza ari amadevize ntabure ntakene zero z'aburundi byo kukavira byinshi ubundi bukora ibintu byinshi cyane. Honyine Imana imwe, umwami umwe, inoti imwe, leta imwe, isi nzima bive mu Burundi, kive mu Burundi ka kw'isi yose bizaba biryoshe. Idolari rimeze gutya kiriya gihe uko iminsi uko bimeze, ushoye ikawa i Buraya cyangwa muri Amerika cyangwa mu Arabu baha amadolari ugaca uvunja mu marundi ndetse amarundi. Rero nshaka amafaranga ashotse ibintu byose bishotse hanze kizana amadolari amadevize, devize rive mu Burundi, devize kuri isi yose rive mu Burundi, notre décision cyo c'abarundi. Ariko ca mbere ico tegereza mfise ijambo ry'Imana Bibiliya. Hajya muri Katolika bazi ubwenge, abapatiri bazi ubwenge cane, igisosho wa twese uri mw'ijuru vyanywe n'indahazwe bamwe nibuzi. Abapatiri bavuga ngo ni ukuri hose kandi ndabona uraze buzi. Je ndishimishije ijambo ry'Imana, ico citegerezo mfise, ico cizero mfise. Ca kabiri bihaye 2027 kugira mvange amatora ya president na abe ari referendum dokuja ingingo ya 4 y'ivyo bashingiro koje gutegeka president ngo sinya bahitamwo referendum na bahitamwo. Rero shaka zamwingire matora ya 2027 tubwireko nitoje ari tukamenyero nk'umwami nawe itoze kuba president n'abantu b'abarundi nzo umwami
umwaka umwe kubera vyo kuruvugiro muri one mpindura isi yose rukimwe nibatsa ndayishimiye muzamutse Republika muzamutse ko cyane tekereza nibere ko nyene subuga ngarukanye Imana ni imwe isi ni imwe nshaka umwami umwe tugerere timwe n'ifanga rimwe isi yose murakoze.